twebwe rero kwigenekerezo rya 21 Nyakanga amashirahamwe atatu, ishirahamwe ase Jenoside Cirimoso n'ishirahamwe ry'abavyeyi babuhekuriwe mu Kibimba hamwe n'ishirahamwe ry'abacitse kw'icumu mu Kibimba barandikiye ikete umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu bamwandikira amashyirahamwe amusaba yuko bamumenyesheje yuko yobareka bakagenda kunamira abanyeshuri bagandaguriwe hajya n'abarimu bashika 150. Ico gihe mu nyuma umushikiranganje yarahaye umubonano intumwa ziserukira ayo mashirahamwe ngo ababarire ivyo abona bikwiye kuri we. Yavuze yuko vyiza ko 21 ari umunsi mukuru w'igihugu w'ikibuka mukuru w'igihugu, ati rero mwogenda kunamira hamwe n'abandi ahi Bujumbura nta kuduga ruguru mu Kibimba. Twaramubariye tuti burya President Ndadaye birababaje ko yishwe n'abakozi ba leta kandi agaca ahitana n'abandi ubwoko bw'abatutsi benshi batari banamuzi, atana politiki bari ko bagwaniramo. Harimo n'abo banyeshuri biga mu Kibimba bari barezwe na leta bagaca bicwa n'abakozi ba leta, bagaca nabo abo bantu ko bishwe n'abakozi ba leta bo kwibukirwa hajya nyene uko haheze imyaka 28 bagenda kubibuka. Ubu rero ushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu yatubariye yuko bidakunda ngo nitugende kwa Ndadaye abariho dushira kwishurwa. Twasanze ivyo bintu atari gutera iteka abo bana, ahubwo ari kudushira mu mageragezwa. Nivyo vyiyumviro twebwe ishiramwe ase Jenoside tubona. Ico dusaba rero nuko bosubiza agatima mpembero. Twaranasavye yuko batwange 21 boza 22 bakadushigikira ko mbumva turi kumwe. Mugabo ivyoye ntibavyemeye. Nuko rero ejo ntituzoduga kwibubu n'umwunamo no gucumita inkota mu mutima abavyeyi n'abarundi b'umutima bari bazigaye nuko bajya abana nabo bazoba abantu bazokorera Uburundi n'isi yose.